niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi mwese mwumva ikirundi c'abarundi ndabahaye mwiriwe ndababwira nti murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma. Uno munsi jewe umumana canke umusongore Ntafatiro Patrice nje kubaganirira ku muntu w'umusore, umuntu w'umunyeshure, umuntu w'umwana yitwa Mpundu Audrey twahaye imfashanyo kubera yari yavuze amazina. Uwo Mpundu Audrey murabe nguyo musanzwe mumuzi ariko nimubanze muraba agafoto kiwe. Uwo rero Mpundu Audrey yari yavuze amazina itariki imwe ukwezi kwa Rusama mu 2021. Ayo mazina yari yavugiye mu ntara ya Ruyigi. Hanyuma rero yavuze abantu barayashima barayandungikira. Baje kuyandungikira rero je ndaraba ico nokora. Niho naca rero ndabaza abantu bashaka kumfasha ndaronka abandi bantu 9 na je w'10. Uwo muntu turamuteza imbere turamurondera ibihumbi 650. Abantu bayatanze nk'ubu ngoma ndabavuge hari witwa Cimpaye Regis, Cishahayo Fabien, Citegetse Felicite wo mu Burundi, Ndayitwaye Kodewo, Ngenze Buhoro Olivier, Nibigira Eli, Nkori Pharemi, Ntezuko bagira Jean Marie Vianney, Nzisabira Eric na jewe Ntafatiro Patrice. Nitwe twatanze amahera aca kwira rero ibihumbi 650. Yarenga gatoyi mugabo uwo twarungitse ingene byagenze ingene yashoboye byose byashoboye kugenda amahera yararenga mugabo amahera yashoboye kuronka yaronze ibihumbi 650. None uwo mwana byahavuye mugendera gute nivyo ngarutse kubabwira. Uwo mwana rero yahavuye agerageza kuzaravuga amazina yivuga amazina nkuko asanzwe abikunda. Ubu rero aheruka kuba isabukuru y'ikirundi. Iyo sabukuru ikitwa ikirundi cacu itunga ryacu. Yari sabukuru y'igihugu. Ni sabukuru yo gukundisha abarundi Uburundi. Ko yari sabukuru ijanye n'ikirundi, ko yari sabukuru ijanye no gukundisha abarundi Uburundi, jewe narafashije ivyo nshobora. Mugabo ivyo byo muzobibona hanyuma. None rero amazina uwo Mpundu yavuze n'ingene byagenze aho twatanga ako gashimwe cy'ibihumbi 650 muzobisanga kuri YouTube kuri gukundisha Uburundi 3. Imfashanyo yahawe umwana Mpundu Audrey yivuza amazina mu Ruyigi wa mbere Rusama 2021 muzoca mu bironka. Ariko yamara rero uno munsi sivyo ngomba kuvuga. Uno munsi ngomba kubumvisha ayandi mazina aheruka kuvuga. Ayo mazina yivuze rero acatuma abo wa mbere. Yatumye kandi asubira kuba wa mbere, arabu wa mbere mu ntara ya Ruyigi. Arico gituma ayo mazina ngomba ndayabumvishe muyumve neza. Ubu rero tega amatwi ivyo Mpundu Audrey yavuze. Gira mahoro Gira mahoro ururimi rw'ikirundi i Burundi n'akaranga n'imico kama mu gihugu cyose. Yewe nitwa Mpundu Audrey nkabarimba ku mutumba wa Nyarurambi zone ya Muliza komine ya Butaganzwa intara nayo sinigirwa ndayivuga ariko twese turayisangira. Umwana yahora yiga mu mwaka w'indwi ngiye kwimukira mu w'umunani ariko uyu munsi nje nk'umwana ije nk'umuntu akuze. Murabona basize icumu usasije kubacumita. Ndambaye igitako, ndambaye urubega, ndambaye n'ikirezi mu
ijosi muca mubona yuko ije kuvuga amazina. Muri ayo mazina rero berekana ingene akaranga ururimi n'imico kama y'abarundi ingene tuguma tuvyonona ukamengo vyaturambiye mama ngo nukujana n'ibihe cyangwa n'amajambere. Nawe wotera imbere ukunga niki ntawotinya konka nyina ngogwa y'amahere. Kanyogora rero nkayagiza Uburundi nerekana ibyiza by'Uburundi umuntu wese abona yumva agaheza agakenguruka. Egome kugira amahoro. Ndarengutse uyu munsi Imana mushobora byose yabikoze abakunda Uburundi akaranga ururimi n'imico badukoraniye aha kubwayo nihabwa icyubahiro. Ndabaye bakeya atamakenga jewe nkunda umuhungu atari igihungu akunda Uburundi. Ururimi rw'ikirundi akaranga n'imico k'amahoro usanga n'amanezerewe. Akandi kazina kanje nitwa se w'abana. Ndindiriye ibirori birayi iwacu mu ntara nziza ya Ruhiga aho twigina. Isabukuru rigiye kugarukira akaranga ururimi n'imico kama byamye biranga abarundi n'abarundi kaza iwacu Burundi bwa Nyaburunga. Uyu munsi rero nje nitoye ariko sinitora gusa. Ndababwira ikibwirwa n'icyumva icerekwa naco nikibona. Abataye akaranga ururimi n'imico kama ari nabo bama bamaramaza. Bahindura ingendo bagendera ibanga n'akaranga atakurangamira imico mvamakunga abazungu boye kuzotuzunguruka. Abakera ntibigeze bikengera ubona ko bakunda kuvuza ingoma itemba umuduri inanga y'ikirundi n'ibindi bicurarangisho kavukire. Bararirimba indirimbo n'imbyino mu rurimi rw'ikirundi abarundi sinzi umunezero ukabuzura. Bariyereka bagatambagaza bamayaye umusibo umuyebe igihango ubutemera n'ibindi. None iyo mico n'akaranga byamye biranga abarundi n'abarundi kazi ubu biriko birazimangana. Genda murabe mu manza z'ubugeni ubugenegene kavukire ubu biriko birazimangana. Mu biteramo n'ubunywero bumwe bumuhaga ibyuma by'umudiho mvamakungu. Bagakubitamo ingoma bita ndomboro ya zora basoro zibagasorora batamba batambatamba tamba batambikije. Nimuze dusubire kw'isoko sokuru yadusigaranye ibisigaye z'ibintu nyabintu ahubwo n'akabikabishe. Ururimi rw'ikirundi nabwo abarundi batari bakuru bariko baragwiteranura kandi ryari tunga ritunganye. Bamwe ubu baravuga ikirundi bakakirutagiramo ikinyamazuru aho ndi nkaca nzungurirwa. Ukaza wumva ngo donk ukaza uraba ubwo budonka aribwo bwonda ahubwo ukabubura.
imyaka 15 kumaramara. Muri iyi myaka umwuzukuru asigaye ahamagara sekuru ngo niba ubyumvise ukatubura ibyo ari byo. Inakuru nawe ngo ni ibibi, ibyo ni bibi ndabarahiye ururimi n'akara kuburira abangamiwe. Si ibyo gusa, hariho batonto na batantinuri bashangaza ubyumvise utabizi ugashangashiga umutima ugatimba. Muramukazi wa muntu nawe ngo niwifuka mengo bavuze ko ari uwisize mu ruzi mu barazi. Nimuze duha agaciro ururimi rwacu abanyamahanga eshoboye kuzotwigamba. Ururi mu mpene nirwo ruri mu ntama. Ingene imico yacu ituranga itanguye gucumbagira. Hamwe ubugorobye abasore barasobeka abakobwa bakikora. Ugasanga bafashe ibarabara iryo n'ibara rye mutama ndavyiyamirije. Kera umwana abonye bwije yama hafi y'abamwibarutse. Kuko ariho hari ishure ry'ibiti by'ibisoko, imigani, imyibutso, utujajuro n'ibindi biyago. Gutyo umwana agakurana indero runaka ama yirinda gutera inkonta abamwibarutse. Kera nta mugore yagorobeza mu bunywera atari kumwe n'urya yamukoze akamukwakwanya. Ariko umuntu muramusangayo yayoberanya kenyera zikoro katura ingiga zake yafashwe n'agahweka. Naringiye nakuhayagije burundu ufise ijunja n'itamba makungara kwikubura. Kubera akaranga k'urukino rw'umupira utibagiye umurisho w'ingoma. Urafise kandi ngaburungi kakugarukana amahoro aho yari karahungabana. Urafise kandi igiterwa c'ipampa utibagiye ikawa y'akanovera n'isukari isumvye ubuki kusosa. Mu kumoso urahafise intambo y'ubudemera utibagiye igihambe. Ugiye mu buyogoma naho uhasanga amakama yayo, umutsibo, umuyebe n'umunyukubira tugahimbagwa. Ndaciye ku mayanga jewe nkunda umuhungu atari igihugu akunda Uburundi. Ururimi akaranga n'imico kamahondo usanga namanezerewe. Icyo nishakira n'ubwo twogarukira kara ururimi n'imico kama byamye biranga abarundi n'abarundi kagayiwa cy'Uburundi bwa Nyaburunga. Ndagiye sinziriye ko n'ejo nzogaruka. Uzohumbura tuzokumbukanira iwacu Butaganzwa zone muriza umutumba wa Nyaruramba atarinze kurambarara. Mwiriwe gamwandaga z'Uburundi. Aho rero murumvise mwese ibyo Mpundu Audrey yavuze muri iyo sabukuru y'ikirundi. None rero burya rero ngo utaza agakura abaga umutavu. Mwebwe mwafashije mukaza tugatanga amafaranga 350 yararenga kubera hariho n'ubundi buryo twakoresheje
n'ubu uwo mwana murabandanya mumufasha, n'ubu hakagira uwundi muntu mwumva afise impano murazomufasha. Hariho abavuzi b'ingoma b'abana usanga bari mu Burundi, hariho abandi babiyeretsi bo mu Kirundo, nabo nyene n'abandi bantu bo kuza murafasha. Je rero uno munsi kwari kugira ngo ndababwire nti bwa bundi wa mwana twateza imbere byagenze gute, wa mwana twaha amafaranga byagenze gute, yaramenye mu ishuri, yaramenye nyene, none yiga mu wakangahe, yiga mu 8. Sewe turavugana na mukuru we indongozi y'ishure rya komine Ekofo Muriza, nawe nyene turavugana. None rero nkababwira nti murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma, mwemwe ariko murakurikirana kino kiganiro, na cane cane uzokenera kuvugana n'uwo mpundu Audrey yoncako, hanyuma nkamuha igitega ciwe, igitega afise na telefone afise, telefone ni yase wiwe canke ya mukuru wiwe, tweza tukayaga rero. None rero reka ndabaseze ningira nti mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro, murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma, murakarengana abanzi barengutse, murenguke abanzi barenganye, bishize mukarengukira icyarimwe bobo baze barengukire kurengwa, murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma.